Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeza kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza nga kuri nomonesha kure yacu ari nayo yanjye ya Burundi News TV. Ikaze mu makuru agezweho muno no mugoroba aho turi kuwa gatanu igenekerezo ry'indwi ruhuma 2025. Ndabaye ikaze mu idonido ry'amakuru agezweho twibanda kubiko biravugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, aho tugaruka ku makuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese, dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho cange turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Muraza kunyemerera ngaruke cange nibande kuri bimwe bikomeje kugaragara mu nyuma y'iko rero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi Brigadier General Gaspard Barateuza ahejeje gutangaza byinshi kubigendanye n'ibiziga byama birakugwa mu mafrigo canga bamwe mu basoda Barundi bariko rero barapfira muri Republika Iharanira Rusange ya Congo, ndetse akaba yemeye yuko hari bamwe rero bariko baravurirwa mu bigo bimwe na bimwe no mu mavuriro amwe namwe ya gisodanga mu Burundi. Harakomeje kugaragara imiryango imwe n'imwe igaragaza ko ikomeje kuburira bayo muri zino ngwano nk'uko bigaragara. Hongeye kugaragara kandi amakuru agendanye yuko imbonera kure zikomeje kugaragara ngaha muri ino ngwano ibera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Congo. Ibi byose kandi bikomeje kugaragara, leta y'u Burundi ikaba itajya yemera neza ibikorwa birimo birashikira ingabo z'u Burundi, cyane cyane ibikorwa rero bigendanye no kuba bariko barapfa cane ku rugero rutigeze rurabaho canga se ngo bigere nko ku bandi basoda nkuko biriko bigaragara canga nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira kugeza uno mwanya. Kandi hari amakuru menshi agendanye no kuba u Burundi bwabugiye kurungika izindi ngabo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuko bigaragara leta y'u Burundi yoba ifise ubwoba bw'uko rero intambara mu gihe yozashika muri Kivu y'Amajyepfo ku buryo bweruye ingabo z'u Burundi ndetse n'u Burundi bizoca birahura n'ibara riremere cane aho ingwano ishobora kuzinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe ingwano yakomeza gusatira muri Kivu y'Amajyepfo, biragaragara ndetse bikanaboneka yuko nyine bishobora kuzorangira canga se amakuru akomeza kudushikira bishobora kuzorangira nyine ingwano ihindukiriye n'ubundi mu bice bimwe byiganjemo n'ubundi nga mu Burundi, aho bizoba ari akaryo keza kuri Mutabare isanzwe iragwanya Burundi ku buryo bahita barafata ingingo ikomakomeye cyane yo kurasa mu Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba agaragaza neza yuko leta y'u Burundi iriko irafata imigambi igananye no kurungika abandi basoda bagiye batandukanye cane mu rwego rwo kugira ngo babashe kurinda imipaka nk'uko biriko bigaragara. Ibibaye mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye aherutse gutangaza neza yuko afise amakuru yizeye yuko igisoda cy'u Burundi nyine cyo bakiteguriye kwivuna umwanzi, mu gihe yasiguye ndetse akanagaragaza neza yuko hari amakuru yizewe avugwa yuko nyine bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda bo bariko n'ubundi barategura imigambi igendanye no kugaba ibitero biremere cyane ngaha mu Burundi. Kugeza ubu ngubu kandi biraboneka yuko atabashije ko yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri SADC ndetse muri East African Community mu rwego rwo kugira ngo barabire hamwe ingene bococa canke buvana mu nzira ibibazo bigendanye n'amatati akomeje kugenda agaragara. Gushika uno mwanya harakomeje kugaragara ibibazo byinshi, ariko kandi turaza kugaruka kubigendanye n'ibyo abantu bakwitega mu byemezo ndetse n'ibindi bishobora kuva muri ibyo biganiro nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Turaza kwifashisha bamwe mu basesenguzi bagiye batandukanye n'abandi bakomeje kugenda bagaruka kubigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye cyane yaha mu karere k'ibiyaga binini nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ndabashuje mwese kandi mbahaye ikaze, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mwana natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza bari ngaha mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze cyane kandi ndabifuriza kumererwa neza. Ndabahaye ikaze kandi kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, abatwumviriza cyane n'ubundi binyuze ngaha kuri nomonesha kure yacu na yanyu ya Burundi News TV. Kaza kuri mwebwe mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bibanye, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi, muri Zambia ndetse na Zimbabwe, muri Somalia,
muri South Africa bari ku mugabane Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi yose. Mwese ndabahaye ikaze n'ubwa mbere ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Kaze kuri mwese, reka tuyatangurire nga mu Burundi ahakomeje kugaragara amakuru aremereye cyane mu gihe umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza mu misi yeze aribwo yemeye yuko nubundi nga mu Burundi haba hakomeje kugaragara nubundi ibigendanye n'abasoda baba bararungitswe muri Kongo bariko baravurirwa mu gisagara. Brigadier General Gaspard Baratuza umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nga mu Burundi aherutse kwemeza neza ko mu bitaro bya Kamenge bya Gisoda nga mu Burundi ho bari karavurirwamo inkome. Cyakora yaremeje neza yuko bari n'abasoda bamwe bama barapfiriye muri izo ngwano. Icakora ntiyatangaje ibitigiri byabo, ariko yaranavuze yuko atari bitigiri by'umurengera. Gushika no mwanya turabona nga mu Burundi bamwe baraduhereza ubutumwa bugaragaza ndetse bukanerekana neza yuko rimwe na rimwe baca baratumwaho na leta canga inzego nkuru z'igihugu z'umutekano kugira baje gushingura niteka abo baraguye muri iyo ngwano. Icyakora benshi nibajya umunwa mu kwibaza impamvu leta y'u Burundi iyo midafata ingingo iremere cyane yo kuba nyine abanyagihugu bojya mu kigandaro kubigendanye no kuba rero nyine abasoda b'abarundi bariko baragwa muri no ngwano. Icakora kandi baribaza ingene ibindi bihugu bimwe na bimwe biriko birafata ingingo igendanye no kuba abasoda babo bashobora kuvanwa ku butaka bwa Kongo bakagarukanwa mu bihugu byabo. Twarabahaye urugero nk'akarorero mu gihugu ca Malawi yarafashe ingingo yuko abasoda babo bagomba kugarukanwa mu bihugu byabo, ndetse akiyongeraho n'igihugu ca South Africa canke muri Afrika y'Epfo nabo borafashe ingingo yuko igisoda cabo kigomba kuvanwa muri ivyo bice. Ariko kuri no mwanya amakuru dufise nuko leta y'u Burundi ikwiratanga ibizega bimwe mu gihe ibindi byo biri mu mafrigo nkuko bigaragara. Icakora amakuru y'amaradushikira nuko bariko baranategura izindi batayo zishobora kurungikwa muri Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru akomeje kugenda aratugira muri uno mwanya. Umuryango w'umusirikare Bukuru Thierry araherutse guhitanwa nawe n'ingwano ziri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Bukuru Thierry ni umusoda akiri muto cane, aravuka muri komine Kibago ni mu ntara ya Makamba. Yarinjiye igisirikare mu mwaka uheze, ahejeje imyimenyerezo acarera janwa muri RDC kugwana n'umwari wa MTC. Bukuru Thierry nta nakanya nawe yoba yarahawe ko kuja kuramutsa umuryango ahejeje formation nkuko biko bigaragara. Mu misi yahera rero niho abajyango baronka amakuru ku mwana wabo yaguye muri RDC. Umwe mu bajyango aramanuka rero ibujumbura baramukundira kuraba rero kubiziga biri rero mu nkambi nkuko biko bigaragara ya Passive batazira gutanamo gutanamo. Arasanga koko rero Bukuru Thierry arimwo rero mu biziga bibitse aho hantu. Igisirikare caciye rero kimenyesha umuryango ko rero kizohamagara rero guhamba canga se gukora amaziko iyo Bukuru Thierry. Azoba kwigenekerezo g'11 Ruhuhuma 2025 mwitongo ry'abapfuye ku Mpanda nkuko biragaragara. Abo umuryango we baragaragaza ko rero nubundi bababajwe no kubona umwana wabo yarapfuye aciri muto cane, ndetse bikaca biramenyekana, ariko leta y'u Burundi nice irabibatangariza. Aya mafirigo y'igisirikare nubundi arabitse ibiziga bingana gute, bizohambwa gutya kugeza ryari, imiryango yoba itaramenyeshwa ko rero abayo babitswe rero ngaho ingana gute. Ibi bintu birateye isoni. Umusoda araguye ku rugamba, nateye isoni leta nishinge rero umunsi wo kunamira abasirikare baraguye muri RDC. Icyakora akanakamo kamaze imisi karimo karibonekeza mu banyagihugu bamwe. Icyakora kandi leta y'u Burundi nticira byemera, ahubwira komeza kugendera bikora mu ibanga. Ni mu gihe imbonera kure zimwe na zimwe zikomeje kugaragara nabwo nazo mu mwambaro w'igisoda muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara, aho gushika uno mwanya nazo zikomeje kurungikwa
hari abanyagihugu benshi batajya umunwa ndetse bariko baranatera akamo General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi baramubaza impamvu ndetse n'ingene atabasha rero kuba nyine yotorera inyishu iki kibazo gushika uno mwanya kandi mu gihe Uburundi buriko buragirizwa kuba rero buriko burapfusha abasoda kurenza abandi bose ndetse akiyongeraho n'ibindi bibazo bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho harakomeje kwibazwa ibindi bigiye bitandukanye cyane n'ubundi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho biravuga ko mu mvo z'uko Uburundi bwama buriko burikanga ibitero biremere cyane bishobora kuzobashikira muri Kivu y'Amajyepfo biravuga ko hafashwe ingingo iremere cyane yo kuba igisoda gishobora kuba cyorungikwa izindi batayo nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri Kivu y'Amajyepfo harasanzwe habarizwa igisoda c'u Burundi kiganjemo rero ingabo zimwe na zimwe zararungitswe kurwanya umwari wa MTSR akiyongeraho n'abandi bararungitswe muri icyo gice kugira bagwanye umuhari wa Tabara mu nyuma y'amajambo Valentin Ndayishimiye herutse gutangaza agasigura yuko yewe afise amakuru yizeye neza yuko iyo ngwano ishobora kuzogera nga mu Burundi hariko harafatwa ingingo zigendanye no kuba yifuza n'ubundi kuba yojyana abandi basoda muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Leta y'u Burundi irafise umugambi wo kohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iherereye mu burasirazuba bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ikigamijwe no kugira ngo rero zirinde rero umujyi wa Bukavu mu gihe umutwe rero witwaje intwaro wa MTSR wagerageza kuwufata rero nk'uko byasobanuwe na radio mpuzamakungu y'Abafaransa RFI nk'uko biko bigaragara. Ingabo z'u Burundi ziriyongera kuri batayo yose. Amakuru rero akavuga yuko mbere yo kohereza muri RDC mu misi ibiri ishize rero zabanje nyine guhurizwa mu kigo giherereye muri zone Gatumba hafi y'umupaka uhuza Burundi na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Iyi batayo izaba iya 16 y'ingabo z'u Burundi iri muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022. Ubwo rero ubuyobozi bw'igihugu bw'ibihugu byombi rero n'ubundi bwagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu kugwanya imyera yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zose zarabaga muri Kivu y'Amajyaruguru zaramanutse muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma yo gutsindwa na MTSR zijya gukomeza ibirindiro by'ingenzi cyane birimo ibya Kavumu ahari ikibuga c'indege nk'uko biriko bigaragara. Ubwo rero izi ngabo ziyobowe na Brigadier General Posiyeri Hakizimana uzwi nka Migi zakurwaga muri Kivu y'Amajyaruguru byorohereye MTSR gufata umujyi wa Sake n'uwa Goma. Ubu rero biravugwa ko uyu muhari witwaje intwaro uzafata Bukavu mu gihe ibirindiro byabo byakomeza rero n'umuri kugabwaho ibitero nk'uko biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko n'ubundi nga muri iyi Kivu y'Amajyepfo nayisumbirijwe ndetse ishobora n'ubundi kuba yogabwaho ibitero biremere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe ibintu bikomeje kugenda bigaragara ubuyobozi bw'umuhari witwaje ibigwanisho MTSR bwaratangaje ko leta ya RDC canke Republika Iharanira Rusange ya Kongo ariyo yatorokesheje imfungwa zirenga 4,400 zari zifungiye muri gereza nkuru ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma. N'amakuru yatanzwe na Guverineri Musha w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Buramatari Bahati Elasto Musanga Joseph nyuma yo guhabwa rero izo nshingano ku mugaragaro kwigenekerezo rya 6 Ruhuma 2025. Amashusho yarakwirakwiye ku mbuga ngurukana bumenyi kwigenekerezo rya 27 Nzero 2025 ubwo MTSR yarafataga umujyi wa Goma. Iki gisagara ca Goma nyine yaragaragaje imfungwa nyinshi zisohoka muri gereza nkuru rero zisakuza. Buramatari Bahati rero aganira na mama ubwo agasaba yaragize ati umujyi rero wa hano urimo ibibazo bitatu. Icambere hari ingereza rero yarimo abicanyi. Abo bicanyi rero bose barafunguwe bari bamaze bari hanze baratorotse. Leta yarabafunguye mbere yuko rero tugera ngaha Igoma. Uyu Buramatari kandi n'ubundi yaranatangaje ko ubuyobozi busha bwa Kivu y'Amajyaruguru bugiye gukorana n'inzego z'ibanze rero kugira ngo bufate aya mabandi yose ashaka guhungabanya umutekano arimo rero n'izi mfungwa zaraturutse muri ingereza
neza aya munzenze nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe iyi ngereza rero bivuga ko yari irimo imfungwa nyinshi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza ko iyi ngereza ari isanzwe ibarizwamo abatari bakeya. Ntacyo n'ubundi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ku bigendanye n'iki kibazo, cyane cyane nka Constantin Mutamba asanzwe ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yarakunze kumvikana mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye yibasira ndetse anagaragaza ibikorwa bimwe na bimwe by'umwari wa M23. Uyu yarumvikanye kandi ndetse anagaragaza neza ko yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo gahunda za leta zibashe kuba zogenda neza, ariko yaranumvikana ko ari umwe agomba gushira mu ngiro ibigendanye n'igihano cy'urupfu icakora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntacyo byigeze biratanga ibyatumye umwari wa M23 ubasha kubaho kwigerura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kugeza ubu M23 yarashyizeho uburongozi bumwe na bumwe bugiye bitandukanye, haba mu gisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije. Mu kanya turagaruka ku by'ibanze byagaragaye n'ubundi muri inama yahuje abategetsi bagiye batandukanye.